ariko ikigira kabiri naco novuga ko mvugiye ngaha nari gushaka nkareka kubikamera ariko nabigize ko gutestinga cyane cyane umuririmbyi yitwa Sabi no kuvuga aho mu Burundi umuntu amaze gucreya umudiho jewe gusa abandi bazoze duharira nije jegere baze gucreya umudiho uri tradi moderne donc uvuye muri traditionnel ariko nkawushira muri kuba nje jenyene kandi no muri rap baya bazokubwira ngo afro ndundi ngibiki burya no bubeshi gusa je n'abanyanga gusa hip hop kabisa je mbambo nibiyeranye n'umuhungu umuhungu nyamuhungu rero ibintu vyo kuja kuririmba ufukama ngo utahari no opfa ngo no sara no gira gute ntuvumenga ivyo ntibibereye umuhungu vraiment donc nubo escrow d'ailleurs ubu rero ngira nkore akantu kaza kunsobanurira Sabi wariwe Hello everybody, what's popping out today? I go by the name Extremely Mombas Camera Fan, but imbere ya byose ndagusabe nimba uri mushasha ugire subscribe kuri channel ya YouTube ni BITV, gende Instagram gire follow, Facebook page ni BITV, TikTok turahari ni BITV. Umutumire muri ko muramubona ni Fab Love, n'umuraperi umunyabigwi. Yego n'umunyabigwi Fab Love afise ama award giye atandukanye, afise ubushimo bwiye butandukanye, yanditse amateka menshi. Nimba utagomba kuvyemera nta muraperi yobagira izina nka Fab Love afise, bivanye n'ingene Fab Love yagiye arakora ingene tumuzi. So ndamuramutse hama tubandanye. Bro, what's up? Akuramukije? Umeze neza gamani? Meze fresh sana. Yep, umuraperi aheruka kuduha video ya y'indirimbo hip hop. Ni indirimbo hip hop ubona yuko ubwa mbere yabanje gusohoka ari audio, ariko kuri uno mwanya Fab Love aduteguza dutangura kubona amafoto, atangura kubona abantu bafise ibipara. Ndavuga ati uyu muntu agomba dutegurira ibiki, areka dutegurira ibiki, kumbe ni video, ariko ntitwari tuzi video iyo ariyo, ariko twagiye gusanga ari video ya hip hop. Ikibazo canjeho kirere kubera iki Fab Love yatanguye gusohora audio hama asohora video mu nyuma kandi yabanje guca umwanya utari muto. Cyambe mbanze ndamusaba ariko baradukurikirana. Ni wa muhungu wanyu Fab Love the Christian boy. Hanyuma novuga yuko twatangwa gusora audio. Bundi bwo nivyo nkunda, nivyo nakunda. Ndakunda ko mbanza gutanga audio nkamenya ngena abantu bayakiri. Hanyuma nkamenya yuko iyo video ni nayibaha. Donc uburemere ishobora nk'igicapo cy'uburemere. Donc no kuvuga rero audio narayitanze mbona abantu bayikunze. Kuvuga hip hop n'indirimbo abantu benshi bakunze, narimvye mu ma concert atandukanye kandi nkabona ko bayikunda cyane. So ndavuga ati reka renda bahe video yayo ni niko nabiteguye kandi indirimbo zose mfise ama video niko bigenda. Za naco hanze zose. Donc natangura audio nkasubira video. Abakunzi b'umuziki w'u Burundi, abakunzi ba rap, abakunzi ba Fab Love akenshi bari bakunze kwidoga bavuga yuko Fab Love aratwema ama video, Fab Love aratwema ama video. Ubu Fab Love tubonye indirimbo yiwe ifise video, twari duheruka kubona video iri official nk'ijya ku ndirimbo ntaco wanze. Indi yari ifise video donc ariko nibaza ko yari visualizer nyene sanzwe, ni indirimbo uri kubona n'undi mupeti nibutse neza ingene ivuga niyo nyene Never Give Up. Never Give Up. Ari ama official ariho yitwa King. King nari ndayibagiye gato, sorry. Ariho niyo nyene uvuga Shosha, yes. Shosha official. Ego. Gusa ikintu novuga ni kimwe, no kuvuga ko ama video jewe ahubwo jewe iyo naheruka gushiramwo novuga umutwe wanje wose niyitwa ntaco wanze niyo niyandikiye script. Ndiyandikira ingene itangura, ingene ihera, ingene hagati bizomera. Donc naheruka kuri ntaco wanze. Mugabo hacaza abantu barambwira ati Fab Love reka kwirigura igora cyane, zurabiha aba direct bonye nariyo bashobora kugira. Donc rero abagenzi bashobora kuba bahicaye bakababeza cyangwa kubumviriza
hanyuma rero aba director bakaza baranzanira amantuza ama script yabo ariko nagiye gusanga kwe navuze ati no ibifo ko ibintu ndavyisubiranira kuko budget yose narayitanga nk'indirimbo yitwa King budget yantwaye vraiment nukuri sino harura budget yarantwaye budget nini cyane mugabo ugiye kuraba le résultat urabona yuko ntabwo nyine uko navyifuza ariko vyagenze ariko so rero ubu niyo navuze ati reka nsubire ndavyishire mu maboko yanje hanyuma script abari genda yiyandikira jewe nyene intango n'iherezo kandi ubu nta video nzosubira guha umu director byose nije nzoba ndavyikorera nkuko nakoze iyi hip hop ariko n'izindi nzoba ndazikorera ko tuzofashanya suba ko byose nzovyigumbirako nzokora ivyanje hanyuma dufashanye no mu director Fabi Love novuga n'umuririmbyi ari Loki mu bikorwa vyiwe Fabi Love yagomba asohora indirimbo nitwigera tumenya ngo agomba asohora indirimbo yitwa ku kenshi akenshi usanga ari ibintu vyibanga katukubita surprise iyo strategy ifasha iki Fabi Love ni kubera iki akunda gukoresha iyo strategy en fait je ndakunda mufana ko donc ahari kavuga ati wow akaronka ico tari yiteze kuko iyo umuhaye ikintu yari yiteze nta birenze nyene kubganje abandi sinzi muga kubganje mba numva umenga guha umuntu ikintu yari asanzwe akizi cyangwa umuntu yari asanzwe akiteze mba numva umenga nta bishasha kwera hanyuma ikindi kintu naco nuko turagwana n'abansi urazi turi kwisi ego donc hari gihe utegura ikintu ugasanga umwansi nawe ariko ategura ibindi cyo gituma jewe igikorwa ciwanje ucemera ukibonye amaso mu yandi kuko urashobora kwitegira ugasanga nibindi canke nkaguha bijya nyene mugabo jewe vraiment utaciboneye n'amaso yanje ntuzuvuye ngo Fabi Love agira sohora iki Fabi Love abakunzi ba Beative bari ko dukurikirana niwe turi kumwe muri no mwanya indirimbo yewe ni shash video ariko ni hip hop mugende murabe ku rubuga rwa YouTube mubandanye mumushigikira nkuko mubikora ku bandi barape cyangwa ku bandi baririmbyi b'abarundi so Fabi Love nakwakiriye ariko nakwakiriye nk'umuntu menga nkuru murape nakwakiriye nk'umuntu menga nakwakiriye nk'umukomedi cyangwa umuhimsi bro tende kuri hip hop gatoyi bro hip hop catch you like my name. Yes, hip hop, my big real estate. Yep. The way I cannot stop it. Okay, listen, I don't wanna your shit. HOP, Mora original, si copy, fake rap shit, rap zubugoji. Yep. Rapping niyo fakan jengi hari. Hey. Nigga, rapping ni step. Man, nigga, no, hey. Fake. Burundi with the best. Hey. This is Fabi Love. Ninde unda duzuru toke. Ni hip hop si amatope. Hey. Manegazi niyo sokwe. Hey. Hip hop komesha Burundi weekend. Hip hop no muziki uryoshe. Hey. Wagomba ibaye man. Bagende murabe kuri YouTube, kuri YouTube. Andika hip hop by Fabi Love. Fabi Love. Indirimbo hip hop mu masanamu harimo amasanamu agiye atandukanye. Hari ukuntu iri mu guhera Fabi Love abapolisi bamuhagarika. Bakamuhagarika ngira bari ko bamusaba ivyangombwa. Kajya kantu gasigura iki kubera twabonye hip hop iheze Fabi Love yaciye abacika kajya kantu gasigura iki benshi barakunda kwerekana no kuvuga nakubwiye ko jewe ndakoresha ukwiyumvira cyane donc ibintu ndinze nkreya jewe ndagerageza gushiramwo ubwenge bwanje umutwe wanje wose n'ubwenge bwanje bwose no kuvuga benshi bamenyereye bata mu makosa abapolisi bo yaramfashe arankubita aragira gute mugabo jewe hajya nerekanye kare je nari mu makosa donc no kuvuga abapolisi bansavye ivyangombwa hanyuma ndabaha ibitari ivyo hanyuma baramfata bamfasha ariko kandi nongera ndabacika umva ko yari amakosa gusa narimwe ariko ayo makosa narimwo neko ndayakoreshwa n'ico nkunda kuvuga haragira yaho n'umuntu ico yombwira cyose nkumva ko no muha hip hop kuvuga donc no nashatse kwerekana urukundo nkunda uwo mudiho ku buryo numva umenga no gukora n'amakosa kubera uwo mudiho ni hip hop ni indirimbo wumva umenga Fabi Love yagize ya rap baririmba sivyo ariko mu nyuma agenda kuduha verse y'ibisazi verse nyene tuba twumva mu Fabi Love tuba twumva Fabi Love so
ijya ndirimbo wumvirije amajambo uri kuhayagiza hip hop ariko abenshi twamenye Fabilove mu kudisinga. Fabilove niwe murapera kwifatiye nyene akwifatira. Vyagenze gute kubona Fabilove atagisohora bene zijya ndirimbo? Bon, normal managenda gushimire. Kubera ko wewe urumva ko urazi kumviriza, urazi gutandukanya ibintu n'ibindi. Asante. Yeah, no kuvuga benshi iyo ndirimvye indirimbo iyo ariyo yose uzavuga ngo Fabilove ngo yama muri vya bindi, yama muri vya bindi. Mugabo ntibumviriza ico mba ndiko ndavuga. Bumva ni nka kwa kuntu cya kintu misi yose ukibonye wamubona vya bindi, sivyo? Ariko ijya ndirimbira imwe inyigisho nyinshi zo gukunda umudiho, zo kwerekana umudiho userukira runo rukoba rwacu rwa Afrika. Wowe wanka hip hop. Shako urondera ibindi byose bizokuragira uzoronke umudiho uri kuri ukugwego ruri international. Uzoduserukira nka hip hop. Hip hop niyo mudiho wonyene uduserukira twebwe abanware abanyafrika kwisi iri kuri rujya gwego go hejuru kujya. Donc wavyanka wavyemera. So rero nako ndayihayagiza mbwira abantu nyene yuko boyikunda kandi utayikunda vraiment yuko yimpa umunezero kuko hip hop iryosha impande zose. Sinzi bandi nyene baryoherwa ntavyo nzi mugabo je kubganje ya canke kubgaba maze kuyitahura ndamaze kumva yuko donc ntihenze. So rero igituma ntabikoze so kuvuga ko ntazobikora kandi ya mugabo juste sinkunda kwama ntanga vya bindi nyene kwabaye kuba ndatanga gahe ariko naguciriye mu bafana bawe nivyo bakunda. Oya sinobagumiza muri ivyo sinobagumiza muri ivyo ariko bishitse nzobikora. Ariko ikindi naco nuko abarundi bakwiriye kwiga kumenya yuko ivyo turekure na hip hop dutegerezwa kubikora. No kuvuga iyo dukoze bigyaza wumva abantu indirimbo nta tuzovuza indirimbo nta nyigisho indirimbo bagaca bashaka ko turirimba ibidukikije. None twebwe abaririmbyi turirimba imiziki kugira mutambe, sivyo? Ntabwo turirimba amakuru kugira muyumvirize, ntabwo turirimba ibiganiro kugira ngo mugende. Nivyo uririmbye impanuro ni vyiza ariko menya yuko mu nshingano z'umuririmbyi harimo ibintu bibiri. Habaho kuryohera abantu, ico ni cyambere. Hakabaho kandi gushobora no gutangamwe ubutumwa. Rero iyo ukoze kimwe muri ivyo nta kosa urakora. Ahubwo kibi ni ugukora ikintu kiza gutitura imico n'akaranga by'igihugu. Ico kwere naje urumva nuko na Maix. Mugabo mu gihe ndirimvye abantu bakaryoherwa bagatamba bakagira gute no kuvuga ariho benshi mba ndiko ndakiza mu mutwe. Yes. Musanzo abarimvyi badushaka ko ivyo bintu bibiri. Rero birashika sinda bikore byose amemta. Ya ivyo turabirekura abaririmbyi. So nico rero nico gituma jewe kenshi nkunda kuririmbira indirimbo zo kuryohera abantu. Z'ubutumwa nazo yaziririmba zirabamwo ariko mugasi nama misi yose muri vya bindi nyene mba nkunda kuzanda shanga. Yeah. Hip hop ni kintu kinini cyane kuri Fabilove. Ari naho yamavuga yuko adashobora guhemukira. Ariko turavye ku rundi ruhande hari abaperi bagenzi biyo bari gufashanya kugwana ubwo rugamba bamaze guhemukira novuga hip hop nkuko uhora bivuga. Bega nk'ubu vyoshika abarundi bose akavuga ati twebwe nta muziki wa hip hop tugomba kumviriza. Muri ico gihe Fabilove yokora gute? Mbega nivyorangira nawe agiye guhibongotsa? Bon, icyambere mbere ofete hip hop ndayikunda kubera ko n'umudiho w'umuhungu. Niyo style yonyene ishobora kuranga umuhungu. Yeah. Ndakivuze kubera iki? No kuvuga hip hop abayitanguje n'abagabo. Hanyuma kandi hip hop ni ikintu gifise culture ndetse na image yerekana ishusho y'umugabo nyawe. Mugabo nyawe. Kuvuga nico gituma uzobona kenshi n'umukobwa agiye kuyiririmba. Muze murabe umukobwa agiye kuririmba hip hop kenshi arakunda guca yifata nk'umuhungu. Kubera arabizi yuko iyo ntuze secteur arimwo arabona ko ari igihungu. Rero kuririmba yindi midiho mba numva umenga mba ngiye nyene mu kwihinduza intuze ntavuze ngaha.
romantique sinzi kurumva abantu baja kwihinduza ama sex yeah just mba numva umenga ngiye kwihinduza sex ndakivuga uko so rero je novuga yuko hip hop kabisa je mba mbona ibiyeranye n'umuhungu umuhungu nyamuhungu rero ibintu vyo kuja kuririmba ufukama ngo utahari nopfa ngo no sara no gira gute numva umenga ivyo ntibibereye umuhungu vwe donc n'ubwesco edaero n'ubwesco ya rero hip hop rero irazirana n'ibintu nk'ivyo hanyuma kandi ikindi naco nta barundi boshobora kuyeba kukiraryoshe uzurabe kenshi iyo turi ahantu mu makoncert uzosanga hip hop kweri urabona ko irakundwa n'abantu cyane none reka ndaguha akarorero urazofata muri abarimvyi bose uzi ngaha mu Burundi ubabwira ati bwira abafana banyu bimwesha ibipara hanyuma azoce baza mu ndirimbo ya atamahera babahaye bimwesha ibipara mani naho utanga amahera vyo bagora menje narabwiye abafana bisanzwe gusa nababwiye ati kugira ngo ndabaha indirimbo ifoko mwimwesha ibipara pona bose bavyimwesheje jewe ico nakoze natoye manuze nabwiye umuntu asanzwe ari muri staff y'abafana nambwiye ati ntora zijya nimero zose muvugane nabo hanyuma ubabaze ko boshobora kuza muri video yanje nuko vyagenze bajya n'abafana bisanzwe nta numwe kandi bivoronse bava za Gitega Ngozi Muramvya Bujumbura Meri donc ahantu hatandukanye nababonye uko ndanabashimira cyane so rero barazofata abandi biyo yindi midiho babwira abafana babo ati nimwimwesha ibipara turabe ko bazobikora bon nicemeza yuko hip hop irakunzwe gusa ni juste kugira ngo uyigumemwo ubura umugabo bushitse hip hop isaba umugabo bushitse ndabikubwiye bisaba ingwanyi mani bisaba ingwanyi no kuvuga iyo dufatiwe naho twaba turi kumwe hanyuma tukaba twicaye ahantu hakagira ikintu gikanga ugaca wiruka mugaje nkasigara umugabo ninde ni wewe uwasigaye sivyo rero nimba hariho abakangwa no kuba yindi midiho peut-être abona kuminga iriko hanyuma bagaca birukira bakabanza guhunga uwo mudiho nico ituma nise papa nuko haba hari abana ndokabona abana abari my favorite song indirimbo nkunda cyane papa umbabarire nzoyi kuri Burundi bose wasubize uyiririmbe ndakubwiye ni indirimbo nkunda cyane merci sana imwo mico nakaranga by'Uburundi akiwacu niyo mudohizaniye muri jeje nyene no kuvuga aho mu Burundi umuntu amaze gukreya umudiho jewe gusa abandi bazoze duharira ni jeje baze gukreya umudiho uri tradi moderne donc uvuye muri traditionnel ariko nkawushira muri kuba jeje nyene kandi no muri rap baya bazokubwira ngo afro ndundi ngibiki burya no bubeshi gusa ya n'abanyanga gusa donc ufata afrobeat ya Nigeria hanyuma ugafata vya bindi nyene bikaguma ari vya bindi hanyuma gacubesha ngo ni ngo afro ndundi abandi naho agafata agakwitamwo indonongo muri style namba ari hip hop agaca yita ngo hip hop ndundi cyangwa hip ivyo man ntabwo bafatira ku bicurarangisha none jewe ko sohora umuziki ko shobora gusohora umuziki urimwo piano y'abahindi cye nayita ngo hip hop hindi se banumva umenga uburi kuri ihenda nisanzwe style ntifatigwa kuntuze ku gicurarangisha style ifatigwa ku mudiho ngene genda hari amayaya hari agasimbo hariho ibintu bitandukanye juste umuyebe urumva rero je nafatiye ku mayaya n'izindi zose zisigaye mugabo cyo ndayita akiwacu style kuvuga rero yakiwacu ubandanye umva barapinga tu akaba abaca bikorera ibindi mugabo iyo mwari muzi ubwenge mari kumfatira kwa nyuma mugakorera ko biga kumbure mukagura gusumba je uko noba maze kubikora ibintu vyogenda neza natwe tukagira couleur y'umuziki wacu kuko ntivyumvikana ngene muri Tanzania bafise couleur y'umuziki wabo kubera ko bawukuye muri zijya tarabu zabo muziki wabo urabona ko ufise couleur yabo ba Nigeria bawukura muri zijya kacha zabo muziki wabo urumva ko uyisa
South Africa amapiano no musi mutamba muraba mu birere kabo mukabiryoherererwa mukumva ko muryohewe natwe igihugu cyacu imyaka n'imyaka tutagira kurero y'umuziki wacu mugaje na nabikreya mubera n'agaciro Genda biha agaciro mugabo nta gaciro katari babiha muga kinyohera nuko abo mu makungu bo babiha agaciro kuko muri ijya sika urabizi abarapere bamaze kubaho ngaha mu Burundi ni benshi cyane muga ninjiye mu rapere natanguye baza kari kubera iki baravye ivyo ushobora kuzana bya bindi ngo nguzane drille nguzanye ngo zande hanyuma ngo urafise baba bashaka kubona couleur nico novuga so bashaka kuba no munsi batabiha agaciro mugabo ejo cyangwa ejo bazobona ati Fabi Love bwabo ndiki kintu ivyo yakoze ibi bintu ifoko isanzwe ivyo twakoze muri kahise muri kazoza birashobora kugira ico bifashije n'abandi fatiye ku vyo eje kutuyagira umugabo nyamugabo niyo bakwiriye rap hari video wigeze gushira hanze ivugisha abantu benshi iyo video wasize hanze uri kurarira biboneka ko Fabi Love yarababaye kandi cyane iyo urinze ubona umugabo arize haba habaye ikibazo gikomeye hari habaye iki barandi umuhari nta murapera arira nta murapera okay ahubwo umurapera no udafaking ubuzima umugabo nyawe nta faking ubuzima ntabeshi umugabo nyawe ni wa wundi ikibaye ashobora kucerekana akacemanga kuvuga ngo umuraperi nashobora kurira okay hagati ya jewe na Jesus ninde mukuru Jesus nta naho tunganiye kuko uruva ku basanzwe bemera nk'ivyo nemera jewe niyo mana sivyo yararize ku musaraba yararize je rero ndumuraperi urumva rero fise ubushobozi bwo gusumba Jesus erega we yarakubiswe inkoni imisumari iki arabazwa ariko natwe dushobora kubikubitwa ariko nawe bitoba biri kuri rurya rwego rwari rurenze ariko natwe turababazwa mu buryo butandukanye rero iyo ubabajwe rero utegerezwa kurira bibaho ivyo nibisanzwe iyo abanga amarira y'umugabo atemba aja mu nda reka batokubesha je narabonye abapresident batandukanye bariko bararira kubera ko bako barababazwa ba Kadafi bande barabagabo babushitse uva rero kubera ko bacha kubesha ngo umugabo nyawe ngo ntiyerekana amarira man nibaze bakubesha rero zogenda urumurapere bakugirire nabi bagucukuguru bagukameye uku ucumira amarira ngo ni kubera urumurapere man je nibaza yuko hanini novuga yuko nashatse kugaragaza itandimwo kandi nta fakinze ubuzima ariko ikigira kabiri naco novuga ko mvugiye ngaha nari gushaka nkareka kubikamera ariko nabigize ko gutestinga cyane cyane umuririmbyi yitwa Sabi no kuvuga Sabi n'umuntu umuririmbyi kandi twakuze turabajama turabagenzi ako Sabi rero n'umuririmbyi agoye kumenya ndagisubiyemo donc aragoye kumenya dumwe aragoye kumenya biragoye kumenya yuko agukunda tagukunda ko ivyo akoze yabikoze abishaka cyangwa atabishaka igihe cyose twabanye Sabi sinigeze ndamutahura sasa rero irya action ni kuvuga nayikoze mvuga ati ubu rero ngira nkore akantu kaza kunsobanurira Sabi wariwe nico cyatumye ndabikora sino nivyo nari mbabaye mugabo nari gushobora kutabikamera ariko imvo natumye ndabikamera nkabishira hajya nayikubwiye yariyo ariko muri kano kanya nimba atari banga umubano wawe na Sabi muri kano kanya bumeze gute bon kubira ko tutabana biragoye oya donc murashobora kuba mutabana mugabo ukamenya ati ujya muntu turashobora kuvugana oya nta kibazo kihari nta kibazo kihari gusa resultat nari nshaka narayihaye kandi ntayo novugira nga ariko narayihaye nta kibazo kihari vraiment Sabi n'umuririmbyi mwiza kandi agerageza gukora kugira ngo
ishusho y'igihugu ibandanye iboneka yuko turi mu bikorwa baririmbyi b'abarundi no kuvuga ivyo akora vyose abikora natwe tuboneka nk'abarundi naho twe tutoboneka twese bugabo nawe akaboneka no kuvuga ni rya drapo y'igihugu cy'u Burundi so rero ngaho nibaza yuko nta kindi kirenze ico no kwishura mugabo resultat narayitoye no kuvuga ko bijya nabikora kugira ngo nibindi vyose bizobandanya nze menya ati est-ce que Sabi ninde n'umuntu ki ku myaka yose tubanye no kuvuga kajya konyene nagize kajya konyene naramenya ati Sabi n'uyu ndamenya ati bwa bundi rero twarabanye igihe kinini ubu rero ndamenye ngene nzohora ndamufata ufete numva twoyaga ibintu byinshi bukira ariko mani ko wandonse nta kibazo ganira byose imbere yuko tuza kurangiza ndagomba kumenya ikintu kimwe Fabi Love ntitwigeze tumubona muri management nimwe Fabi Love n'umuririmbyi twakuze twumva ariko ararapa yipambanira yigwana ntitwiwe mubonye muri management nimwe nagomba kumenya nizihe novuga nahe maho Fabi Love yahuye nibihe bintu yahuye navyo mu mugendo gwe gumuziki vyamubabaje kurusha ibindi byose mu vyatuma ndira nico cyari kiri bro no kuvuga hajya mu byo nibutse nivyo vyari birimwo no kuvuga ama management donc harayo nahuye nayo ariko harabaho management imwe irantora narayigiyemo ako ntiyari management comme management bon yari juste ubufasha mugawe bakabigira nka management mugabo rero nagiye gusanga donc burya buri kintu cyose urova bon hari gihe gishobora kugenda nabi ukicuza no kuvuga rero hari abandi bagiye kuza bansanga ndi muri iyo yindi management basubira inyuma buri kintu cyose bari bagiteguye management zandondeye zashika nko kuri 3 zitandukanye vraiment bamwe barabizi aro na bamwe amasiga afise abandi baririmbye mugabo bari baje kurondera jewe mugabo kubera uwo twari kumwe arabankira ko bidashoboka kubera ko wewe yavuga ati ivyo bakeneye kugushikanako je nzogushikana kuri bijya kugwiza incuro n'izindi nandi ndavyizera ariko rero management ubura na video gashaho ciyimbira gute management udashobora kurondererwa promotion management itashobora kuvuga ati irakwasira iki bon basi naho tutokuvugana mu buzima busanzwe mugabo kameme muziki nkabona yuko maîtrise basi nibikorwa vy'iwanje ama collabo iki donc nagiye gusanga vraiment ndavuga ati vomye ko kumba jenyene ya rero cyo kibazo ubu naho rero abandi nabo barantinya urazimvye we nitwo gushobora bijya bintu wambara gasha ubona no je vraiment nta birenze gusa mbashaka yuko umuntu ibintu byose ni umwumvikano sivyo umwumvikano ndizera yuko ndakoresha ingufu nyinshi ziwanje muga ndizera yuko arabo tuzofatanya urugendo enjo nkashika kuvyo nifuza kuruta urumva bon ibibazo nahuye navyo ni kubera ko nahuye n'abantu bangirisha iyo rotari atabirefu bariko baragira donc nico novuga ariko uko ibintu byose biba birurashimira umuntu nivyo bikaba guhaye peut-être ko abafise uwo mutima wo kugufasha muga kabibura nico cyabaye mu gusezera ndagomba uvuge nk'ikintu cofasha hip hop y'u Burundi no kubandi barapera amace duhetse bon ikintu cofasha hip hop yo mu Burundi ni juste nama nakivuze ama media ni mugerageze mwiteho hip hop vraiment habeho ibiganiro mukeye ibiganiro vya hip hop hanyuma no mu guposta mugerageze mu hagaciro aba rapper hanyuma n'ibiteramo mugerageze mu hagaciro aba rapper muzobibona yuko ibintu bitagenda neza abo bose bahunga kubera ko babona yuko peut-être hari ibibazo byinshi rero mugabo nanje nkongera nkabahanura nkabwira ati nta mugabo atinya ibibazo mugabo nyawe ntatinya ibibazo tegeza guhangana navyo rero hariho nabandi bakwishura
tuba turi muri business dutegezwa kuronderera hariya bikini biko okay none wewe nkaho wo kugira umukuru w'igihugu nka wewe mugabo ukabona ivyunguka kuruta eske wokwemera guta igihugu mu manga ngo kubera ko ubonye ivyunguka no kuvuga rero hari ikintu gwanira inyungu z'ikintu ca rusange sivyo c'abantu benshi kuruta kugwanira inyungu ziwawe personnel none no musinina par exemple nk'ubu gwa gasore yoza yashaka kugwanira inyungu ziwe ntiyari kuja gupambanira bijya vy'ama independence abipfiramwo yari kubireka kujya yari umwana w'umwami ntaco yarabuze ariko yaremeye aragwanira igihugu aravuga ati independence mpaka tuyironke yemera arabipfiramo ukuvuga rero uri umugabo nyawe utegezwa kuharanira inyungu za benshi kuruta uko ukwiharanira inyungu zawe bajya rero barikunda avuga ngo ndonderanga ngo hari ngo ifoko ndondera amafaranga hari okay urayaronse none ko uwo mudiho wapfuye hari abantu bafise iyo ngabirano gusa yonyine y'uwo mudiho ubu rero bagiye gupfa bazosubira gukora ivyo kari iyo ngabirano bari bafise ngo ifoko mwese mutegezwa kumeranja mukagira gute hari abantu badafise iyo mpano y'ivyo hari abantu badafise swing yavyo urumva je nka jewe so uvuga ko shoboye kuririmba hip hop gusa mugabo swing fise ni ya hip hop so nuba rero abo bantu bashaka kuvuga ati abantu badashobora kuririmba ibindi nibashake bapfa numva yuko nabikunda sa ukwikunda nako sivyo byari bikeneye muri uno muziki murakoze rero asante sana Fabulous tugushimire ku mwanya mwiza murakoze namwe thank you nibazo yuko ino TV babandaye bayifollowing BITV kugira ngo ama TV yacu abandanya komera cyane kugira ngo tuze turaje kubimenyesha makuru kame sho kuvuga ati antuka turisanga kure kuruta murakoze asante sana bakunzi ba BITV nari kumwe na Fabulous the Kishan Boy n'umunyabigwi nawe babwiye mubandanye mu streaming indirimbo yo mongera munayiraba ni hip hop ifise amasanamu meza tubandanye tuduza rap y'u Burundi tubandanye tunashigikira akiwacu umudiho w'indundi turabakunda cyane ciao